niho nyakubahwa umukuru w'igihugu Okay. yavuga ivy'ubworozi bw'amasazi. Okay. Izi urabona ko zirabura Ego. kandi urabona ko zikiri na fresh raro. Okay. Nizo zivamwo ushobora guhinguramwo isabuni. Okay. Ushobora guhinguramwo amavuta. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye muriko muradukurikirana, ni kuri African Sound. No musi tugarutse n'umutumire akaba n'umuhinga mu bintu vy'ukworora mu bworozi bw'isazi, aratwidondora yongere atubwire uko ubu bworozi bukorwa. Turabaramukije. Ego mwaramutse neza. Ku mazina yanje nitwa Ndayisenga Denis. Ego. Nkaba nkorera mu ruganda rwitwa Seti Group. Seti Group. Group of Entrepreneurs. Of Entrepreneurs. Kubera iki Seti Group? Nyene Seti dusanzwe tuzi yuko ari igiharuro c'umugisha. Ego. Rero ni wa mugisha ngira ngo utagabanije. Donc muri abanyamugisha. Turi abanyamugisha. Okay. Ego kandi umworozi w'amasazi yirabura. Ego. Kubera iki amasazi yirabura? Tugerageje kuraba ano masazi asanzwe. Ego. Tugaca turaba n'aya masazi tworoye. Ego. Usanga bitandukanye cyane. Bitandukanye kuki cyane? Aya arirabura cyane. Ariko afise utuguru twera. Afise utuguru twera ariko arirabura. N'agatwe kanini. Yoba atari nka yandi dusanze tubona hano. Menga nayo nyine arirabura. Ariko aho bitandukaniye n'utwo tuguru uravye ugerageje kuraba utuguru turera. Ego. Tumanuka twirabura ariko hepfo tukera. Okay. Ego. Ubu bworozi mwabutanguye gute? Mwumviriye gute iyo sazi? Niko ndanayiraba ndabona umenga sizi sazi tubona ngaha. Nibaza ko no kuzironka bitaboroheye. Ntivyari vyoroshe cyane. Mu myaka iheze muri 2021 ego twari dutunze inkoko zishika ko 1500. 1500. Rero ku munsi twakoresha amahera atari munsi y'100 y'ifungurwa inkoko. Okay. Ndumva ni ibintu bitaba vyoroshe. Ego. Turiga ikintu cotuma amafaranga agabanuka. Ego. Turakibura duca tuja kwiga ku rusazi. Okay. Duca dutangura korora zisazi zisanzwe ziziyerereza zaga izinyene. Rero turaraba amagi yazo turayorora, turabona ko ntagwira. Okay. Ntagwira ariko arabaho. Ego. Tubonye atagwira kavuga uti none gute vyogwira. Ego. Rero mwico gihe gito mu ntango za 2022 okay. Niho nyakubahwa umukuru w'igihugu yavuga ivy'ubworozi bw'amasazi. Okay. Bica bihurana nuko natwebwe turi muri ca cigwa c'amasazi asanzwe. Okay. Niko guca dufatiraho. Dufatiyeho duca turaja muri internet tukaraba ibihugu vyoroye ubworozi bw'amasazi. Okay. Hafi twaronse ni Bugande. Okay. Rero twaciye tugenda i Bugande turagura imbuto. Okay. Turazana mu Burundi. Ntivyari vyoroshe yuko tuzinjirana mu gihugu. Okay. Kuko baranse ko vyinjira. Turinda kuhamara iminsi 9 kuri frontiere. Dutegereje uruhusha ruva hejuru kugira ngo twinjire mu gihugu. Kubw'amahirwe uruhusha ruraboneka. Duca turinjira turatanga turorora. Ntivyari vyoroshe kuko twari tumenyereye tworora urusazi rusanzwe ubu tugiye mu rusazi rw'ikizungu rwa kijambere. Rero urumva ntivyoroshe. Turahura n'ibibazo vyinshi, nta bumenyi bukwiye dufise. Birapfa. Turongera turasubira i Buganda turazana naho nyene biranka. Turongera turasubirayo nk'incuro zishika kuri 5. Niho 5 mukoresha uburyo
kugira muze kurondera isazi gusa. ego Mwarabona ko hazogera igihe zishobora kubaha amafaranga zikababeshaho zikongera zikanagaburira za nkoko zanyu. ego cane. Muri make tugerageje kuraba Okay. aha kw'isoko indya z'inkoko zirazimvye Cane gose. rero tumaze kwiga kuri urusazi Okay. tugasanga proteine yago iri hejuru cane Okay. ko yoza kwisimbuza indagara. Okay. Indagara ngaha mu gihugu zirazimvye. Mhm. Uri muri formule ugaca usanga na soja zica zigabanuka. Okay. Umva ivyo nivyo bintu bizimvye kw'isoko mu mfungurwa z'inkoko. Okay. Rero mu gihe tutagiye kw'isoko kubigura amahera aragabanuka. Okay. Rero twebwe yari inyungu Ego. ikaba n'inyungu ku bandi bantu bamaze kubitahura baca baza baraza kudushorera nabo bagende gupambana na cane cane ko ngaha mu gihugu hari aborozi benshi n'abarimyi. Rero dukuramo n'irindi banga ry'uko umwavu wabo ifumbire ari ifumbire nziza cane ziravamo umwavu cane gose. Ngira ngo mu kanya tuza kumarana hano muraza kubibona umwavu turaza kugushika kuri stoke yawo muraza kubona n'ukuntu uza guhingurwa n'ibi bikoko nyene n'ubu bworozi. Mumaze imyaka ingahe mutanguye ubworozi bw'isazi? Twatanguye mu 2022. Mumaze imyaka 3? Ego twatanguye mu kwa gatatu nyene. Okay. Ego rero ubu twarademaye. Abana tuguma tugerageza nyene kugira turabe ko tuguma tuzana ibintu bishasha. Aha mu Burundi benshi ntibarabitahura. Ariko umaze kumenya agaciro k'ibi bintu urabona ko ni deal. Na cane cane ni twagenda twaguka mu mutwe abanyamitahe bagashiramo bamaze kumenya kuvumbura ibanga ririmwo. Numva hazaba hageze yuko na twebwe dusoroma. None mu gihe mumaze muri iyo myaka 3 aborozi b'isazi canke abandi bose wavuze ko havamwo ifunguro ry'inkoko, aborozi b'inkoko, amafi, imbata, ibiguruka vyose hamwe n'ingurube. None aborozi batunze ivyo vyose ndibaza ko ni benshi cane mu gihugu baramaze kubatahura maronka isoko vyoroshe. Ego aha rusansuma iheruka gukorwa batoye aborozi 933 aha muri iki gihugu. Numva ni mu ntara zose ngereranije ngira ngo ni nk'intara imwe canke zibiri ziba zitarorora ubu bworozi. Rero ubu bworozi ni neza cane, neza cane umaze kubutahura ugatahura akamaro kabwo ku mafi, ku barimyi no ku borozi muri rusange. Nukuri nta kandi kazi wokora. Nta bintu vyinshi bisabwa kuko urabona twebwe twubaka ibisanzwe kubera ko turacari hasi cane mu mikoro. Ariko muri Kapade bororeye mu Ruyigi. Twebwe twagiye kubafasha bobo urumva ni ONG. Rero ONG urumva ifise inyubako yayo ariko ni twebwe twayitanga cane cane ko tuzi yuko urusazi rukenera umuco. Nabo niba ari twebwe turiko turabafasha tuvuga uti urusazi rukeneye umuco twe twakoresheje isashe mwebwe mukoreshe ibati ry'umuco. Mwavuze ko umuntu yabuguruye amaso mwari mufise ico cyumvira ariko umuntu yabuguruye amaso ni nyakubahwa umukuru w'igihugu. Ego cane. Nyakubahwa umukuru w'igihugu yama yatembereye abantu bagiye batandukanye b'aborozi, abarimyi, abantu bagerageza kuzana ivyumviro bishasha mu gihugu akanabashigikira. Mwebwe iki cyumviro cyanyu mwamaze kukimushikiriza kugira nawe arabe ukuntu yobafasha namwe mugere ku rwego mushobora gufasha n'abandi mu gihugu bakaronka umwavu bakaronka n'ifungurwa ry'ivyo batunze. Ego murakoze cane.
hama kwico kugira ngo ijwi ririnde rishika kwa nyakubahwa si ibintu vyoroshe, ni bimwe bica kuri mwebwe nyene kugira ngo igihe twagiriwe amahirwe akaja ku mbuga nkoranyambaga arashobora kubona ikiganiro cacu agatohoza Uburundi n'ubwiwe, agatohoza mpaka abo amenye ahantu hororewe n'amasazi. Ego kuko aya masazi mu bihugu biteye imbere bariko bakoramwo ibintu vyinshi cane. Mu Buganda hariho umwe dukorana ngaha aheruka kujayo aho twakuye imbuto twasanze bariko bakoramwo amavuta ava mu sazi, amavuta ava mu zisazi mu bworozi. Ahandi naho bariko bakoramwo amasabuni yo kwiyoga, amasabuni yo kwiyoga. Rero urumva ni ibintu biguma vyaguka. Ivyo vyose biva muri fresh larve. Ni urunyo ruba rumaze iminsi 20. Ego ngira ngo nago turabishikako ndarubereka nta kibazo. Wavuze ko izi sazi mwazitanguje mu 2020, mbega nashaka kumenya cane cane abariko badukurikirana bamenye ingene yorondoka. Ego cane. Murakoze. Urusazi ingene rurondoka. Mwaka kanya urabona dufise urusazi nguru. Urusazi ruduha amagi. Rumaze kuduha amagi, amagi ziza kuruta hagati y'akabaho n'akandi ngo tutubaho. Izi imba niko ndamira ziba zaje gutamwo mu tubaho. Ziza guta hagati y'akabaho n'akandi kugira ngo amagi murayabona arimwo atari make. Utu twera tuza gusa na jone. Kubera iki mufata mugakoresha imbaho nkaho mu kuzifasha aho zishobora guta? Ego utu tubaho burya urusazi ni nk'inkoko. Inkoko burya mu guta izi nkoko z'indundi ntabwo ipfa hitaye aha, iranyegeza kugira ngo ibone yuko irigi ryayo rifise umutekano. Rero na twebwe turagerageza. N'urusazi hari ukuntu nago rushaka kunyegeza ibyago. Urabona niyo mpamvu duca dushira mu kabaho base gatoya kugira ngo ize gushira agasusu ice itamo indani. Burya ahantu harangaye ntushobora guta. Oja nago ruragerageza kunyegeza. Ama bigakurikirana gute kugezaho ibaye isazi nyene nyasazi? Murakoze cane. Rero mumaze kubona aya magi niyo duca turekorta turayakurako kutu tubaho. Tumaze kuyakurako duca tuyatwara aho yagenewe. Naho nyene turashobora gutera intambwe tukagera. Aha iyi nzu twayishize aha kugira ngo tuze turaberurizamwo amagi y'insazi, twongera dukurizamwo ayo magi nyene gushika abaye fresh larve. Rero amagi y'insazi turashobora kuyaraba amagi y'insazi naje. Ndabona si make, ni menshi. Nayera. Ayo nyene twashize ku kayungiro. Ayo aha turafise menshi cane kuko n'ibintu biragwira cane gose. Yego. Aya mabase yose yo hejuru arashika amabase 15.
15, 17 yose arimwo amagi y'isazi. Numva aragwira. Rero aha kutu tuyungiro amagi tuyamaza ko iminsi 4 aba yahejeje kuvuka. Ngira ngo amagi ariko akwiza umunsi wa 4 naya. Shaka kuyabereka. Aya ariko asa n'akwiza umunsi wa 4. Rero umenya gute ko akwije ariko akwiza igihe cyo kuberagura? Twebwe tuguma duharura. Ego ngira ngo mugerageje kuraba murabona yuko aya ariko aravuka cyane. Ndabonamwo utunyo twinshi, ni twinshi cyane gose. Musi ivyo mushiramwo ni iki ku buryo aya magi ashobora guca akorokeramo? Aha dushiramo agasondori. Agasondori niko tuberurizako. Ego aba ari imfungurwa yoroshe zishobora kuvukira ngaha kagaca gakorokera mu ndya. Gakorokeye mu ndya gaca kabandanya kabaho na cane cane ko ego na cane cane ko tuba twagateguriye aho kaza gukorokera ko karira munsi. Ngira ngo murabona ko bwinshi buba bwibereye no munsi cyane. Abona ni bwinshi cyane. Hama iza kuba isazi bigenze gute? Ego murakoze cyane. Nkutu rero urabona izi ntiziraheza ngo zivuke, ngo ziheze kuvuka. Ariko uyu munsi no wanyuma wazo kuvuka. Rero uko iminsi igenda irahita niko zigenda ziduga mu gukura. Turashobora kuraba mwaya mabase. Tugerageje kuraba turabona ko aya ni ya magi. Aya ni ya magi ubona yakuze. Yego tumwe uhejeje kubona ari dutoya. Ndabona nkutu turakuze. Utu twita udusmall larve. Nutunyo tw'iminsi 5 kugera ku minsi 7. Iminsi 5 tuba twamaze kungana gute? Ego kugera ku minsi 7 no tudusmall larve. Rero zigenda zirutarutana buke buke zigakuramo akazi kaba zinini. Zikaba zinini. Ego ngira ngo mu kanya kanyu turagenda tubona buri kimwe cyose. Rero tugerageje kuraba kutwo dusmall larve urabona uko tungana. Turashobora no kuza no ngaha. Nizi ni small larve zikwije iminsi 11. Ziba zakuze cyane. Zikwije iminsi 11. Urabona ko zigenda zevoriwa buke. Rero uko umwanya ugenda tukabandanya tworora niko zigenda zevoriwa buke gushika kuri ya cycle imwe iza kuduha rwa rusazi. Ngira ngo urabona kwizi ziruta zirya. Izi zikwije iminsi 15. Ariko naho nyene imfungurwa y'inkoko ntibiragera gukwira. Ngira ngo turashobora kwegera imbere gatoya tukabona ya mfungurwa nayo y'inkoko. Urabona nk'iyi ni fresh larve. Aha mbona umenga ziba zatanguye no guhindura ibara. Ego cyane. Ino fresh larve ni iminsi 20. 20 jours. Rero aha iba yatanguye guhindura ibara na cane cane yuko ibigeze kugaburirwa. Wewe ugiye kugaburira inkoko canke amafi tuza kuguha mwino ngaburo nyene iyi. Imaze itanguye kwirabura proteine yayo ibice 85 kwijana. Bayuzuye. Ego hama zigera aho ziba isazi ku munsi wa kangahe? Isazi ni cycle. Isazi ziza kuba ku munsi wa 40 kugera ku munsi wa 45.
kuko ino cycle guhera ku magi iramara iminsi 45. Yego rero tugerageje kuraba urabona iyi ni ya fresh larve aha urashobora kugaburira inkoko sinzi ko zazibe ngaho ubone ukuntu zibirya rero dusubiye inyuma gatoya nababwiye yuko ubu bworozi buduhingurira n'umwavu ifumbire ya mbere muri ka gasondori kamwe twatanguza hariya kuko tuguma duhindura indya dukoresha ifumbire dukoresha isondori turakoresha idumara izi ndya zo mu maresitora ibi baba bamenye hamwe n'ivyamwa biboze amavoka amapapayi ibintu byose bibora tugaca dushiramo n'amase y'inkoko amase y'inkoko nayo ni ingaburo nziza ku bworozi rero uko iminsi igenda iragenda ubu bworozi nyene bugenda buraduhingurira kuko nk'akarorero urabona ko aha hagiyemwo idumara zanja zo mu maresitora urabona ibiharage byose urabona amavoka ivyamwa byose zirabirya bigahera zigaca zongera zigasohora zisohora ngaha nyene n'uco uhindukira ukaba umwavu ibi byose atana kimwe kigisigayemwo rero ibi byose amapapayi aya zirarya zigaheza zimaze guheza zica zongera zigasohora yafumbira yego rero niyo mpamvu navuze uti ku murimyi n'umworozi ibi bintu birafasha cyane gose yego ntarandiriye gatoya nashanda babaze mbega abantu ngaha mu kibano muba mubaye babifata gute iyo babonye muri ko mworora ibi bintu mbere mukanafata mugashiramwo n'intoke benshi dufata ko navuga ko isazi zizana dufate ubucafu canke izindi ngwara yego cane bigenda gute ku buryo mushobora gukoramwo ntimugire ingwara ego murakoze cane ubu bworozi benshi bibaza yuko butera ingwara ariko ubu bworozi ntibutera ingwara namba ahubwo bukuraho ingwara na cane cane ko ubu bworozi wowe ubyawe biba biboze ibintu biba biboze niba ari amavoka niba ari ibintu byose biboze ngira ngo urabona iyi nkoko mu mwanya iraza kubirya ibige emwe byose burya yatinye twebwe rero mu kibano mu gihe ca mbere byari bigoye cane kuko vyase ko bamera nk'abadutahuye kuko biyumvira yuko tugiye kuzana umucafu mu kibano ariko uko bukeye uko bwije bagenda batahura na cane bumvise ngo ahantu bororeye isazi bahororeye inyo bumva ko aba ari ahantu habi cane rero bamaze gutahura ngira ngo namwebwe mwahibone nta bucafu buhari nta bucafu burimwo ego nukuri tugerageje kuraba nta ngwara ubu bworozi butera ahubwo bukura ingwara kuko bumaze kurya ivyo bintu binuka ivyo bintu biboze bikabihinguramo ifumbire urumva kakanuko kose ego urumva yaba bitera ingwara kakanuko kogumyeho na twebwe ntitwokoramo n'intoke ariko urabona turakoramo ataco twinona na cane ko tuba tuzi ko atangaruka n'imwe irimwo rero turashobora gutera intambwe tuvuye kuri ya fresh larve hariho urunyo ruba rumaze kwirabura urabona nk'izi ko ziba zimaze kwirabura izi ni prepipe ziba zitagishaka gufa aha zaduze hejuru izirabura urabona ko ziri hejuru zaduze hejuru kubera ko uba washizemwo imfungurwa ushizemwo indya zidakeneye gufungura zica zidugira zikazihunga rero
aha ruba rusigaje iminsi indwi kugira ngo ruce rudadarara rwihagarike umuntu atabizi yoca agira ngo rwapfuye ariko ntiruba rwapfuye ruba nyene rugeze kwimburwa rukajanwa haja mu musegetera ujya musegetera nta muti wica imibu urimo harya niho ruca rugera ahantu kabirusaza kuko ngira ngo tugira twimukire ahantu hari fresh larve zikuze na pipe tugira tuje naho murabe uko bimeze urabona ko zirabura kandi urabona ko zikiri na fresh larve nizo zivamwo ushobora guhinguramwo isabuni ushobora guhinguramwo amavuta aha mu bihugu biteye imbere inyishu y'iki kibazo uragitora ugumura musamara mu internet urabibona pe kuko nk'Ibugande twebwe tuguma tujayo aho twaguriye imbuto tukabona aho bigeze rero n'amahoro menshi avamwo ajya amavuta yo kwisiga cyangwa amavuta yo guteka amavuta yo kurya ava mu sade abantu bayatahura urumva kubera ko tukiri hasi cyane biragoye kugira ngo umuntu abisigure ariko amavuta bariko bakoramo Ibugande urashobora kuyaha inka muri Korea numvise ko n'abantu bayarya muri Korea kuko naho nyene birororeweyo rero urabona ya fumbire guhera kuri ya magi irabona ya fumbire iyibisigaye kandi ya fumbire iba ari iyo havuye mwizo tuguma tugaburira urabona ko bitagisa na bimwe twagirako rero tugerageje kuraba ya mapipe zimwe zadadarara urabona ngaha zaradadaraye urabona ko zatangwe ziriko ziravuka raba ngizi ziriko ziravuka urusazi urusazi mbega bagwitwa gute nta zina rwoba rufise urusazi tugwita mushe soldat noir urusazi rwirabura rero urabona aha rwavutse ruvuka atamababa ariko rumaze kuvuga atamababa ariko mu minota 5 amababa aba yagiyeko barutanguye gutambuka iminota 5 gusa hama rugaca ruguruka unuruvutse ubunyene abona havutse urugabo n'urugore abona ko bitangana akorabona aka n'akagabo uru nago urabona uru n'urugore aha rero haba harimo amapipe amaze kwirabura ariyo duca dutora tugatwara umusegetera kuko ruba rumaze ibimaze kudadarara itacikoma aka gatwe niko kaza gucika isazi gacivuka rero nk'ubu bworozi nyene ndabona ku isoko turagenda kugurayo amagufa dushakamo calcium iyi kokiye iki kintu isazi iba yavukiyemo hamwe n'irya sazi ipfuye harimo calcium iba yizewe cyane na cyane cyane ko atakindi kintu na kimwe kiba kivanzemo rero ngira ngo byinshi murabibona ifumbire murabona uko bimeze naho turashobora kuja muri stoke dushiramwo umwavu naho nyene twohagera ngira ngo murabona aha niho dushira umwavu uvuye mw'ubu bworozi ku murimyi aratumiriwe kuza akitorera ibiro 10 tukabimuhera ubusa akaza kwipimira umwavu uno mwavu we nyene niwe aza kuvuga uti wa mwavu ufise uburemere bungana uko ariko twizera neza ko uno mwavu ukomeye na twebwe niwo dukoresha mu mirima yacu nta mwavu wa fomi twebwe dukoresha umwavu tuba twihinguriye mbega uwo mwavu ndiko ndaburaba uwo wose wavuye mu sazi ndabona ni umwavu ushobora kurenza n'amatoni cane ni umwavu mwinshi cyane uno mwavu umaze umwaka n'igice kuko
iyindi myavu yo mu myaka iheze yose barayitwaye abarimyi natwebwe turayikoresha. Mwoba mutarika ko uvuze ngo umaze umwaka n'igice? Nuko twagenda turegeranya muke muke turawustoka ntibaraza ngo bawugure. Murapima, muramaze gupima kugira murabe inguvu zawo canke niba ufise inguvu nyinshi canke ufise inguvu nkeya? Ego murakoze. Twebwe gupima uno mwavu wacu nta laboratoire nimwe twebwe turawutwaramwo, ariko muri izabu bashobora kuba bamaze kuwupima. Rero twebwe mu kuwupima tuwupimira ku mirima yacu no ku mirima y'ababanyi tuba twahaye uti gena mufumbize. Rero ntitwovuga ngo uburemere bungana uko. Ego ntushobora guturira nk'ibiterwa cyangwa ukavyonona? Kwico nyene iyo ukoresheje umwavu mwinshi igiterwa kirasha. Igiterwa kirasha neza kigasha, ariko upimye hakurya upima wa fomi igiterwa kiza neza. Ukora ku bintu vyose? Kwaye nk'umwavu usanga ukora ku biti, ku vyamwa, no kuri ibi nyene dusanzwe tumenyereye ibiharage, ibigori n'ibindi? Ego cane. Uyu mwavu ukora ku bintu vyose. Amatomati, amarengarenga, ibiharage, ibigori, imyumbati, no mu miceri vyose uyu mwavu turawukoresha. Kandi tugatokesha tudakoresheje umwavu wa fomi. Ego tugerageza gukoresha uwacu. Imbere yuko ndangiza nashaka ndababaze, mbega ubu bworozi bwanyu nabahe bantu novuga ko mumaze kubushikanako hano mu gihugu ubumenyi, mukabaha ubumenyi, mukabaha n'imbuto bakagenda gutangura? Ego murakoze cane. Aha mu gihugu henshi twebwe turamaze kubaforoma, nk'aho i Bujumbura ni henshi, Mwitenga hariyo, Carama hariyo, Muzinda, Bubanza hose baroroye, no mu zindi ntara Rumonge, Makamba, Makamba, Nyanzarake, hamwe na Gitega, Mwaro, Ruyigi. Ruyigi hariyo Parade. Parade urabona niho wenje. Rero bo nabo nyene biri hejuru cane. Ubumenyi babukuye ngaha nyene? Ubumenyi babukuye ngaha. No muri Zowa Burundi hariho koperative yafashije yitwa Adeka, iri mu Rumonge, kure mu Rumonge. Hariho Muyinga hariho aborozi b'amafi boroye nyene ubu bworozi kandi twabafashije. No hanze y'igihugu muri Tanzania bamaze gushikayo? Muri Tanzania naho nyene turamaze gushikayo. Turamaze baraje turabaha ubumenyi, baratora n'imbuto. Urumva mu gihugu cose ashobora kuba ari nk'intara zibiri, mu Kayanza no mu Kirundo ngira ngo niho batavyoroye, ariko izindi ntara zose zigize ubu Burundi benshi baravyoroye. Mbega wavuze ko bimaze gushika no muri Tanzania. Urabona ko ubu bworozi hamwe abarundi bobumenya bakabushiramwo ubwenge n'amafaranga, n'igihugu kikadushigikira, turashobora kwinjiza amadevize biciye muri buno bworozi? Cane gose, cane gose, kuko ino si igizwe n'uburimyi n'ubworozi. Burya tugerageje kuraba ibice vyinshi kwijana, nk'akarorero ngaha mu Burundi n'abarimyi n'aborozi. Rero tumaze kuronka ivyo tugaburira ubworozi bwacu, tukaronka ifumbire ifumbira imirima yacu, tugira ivyo dusigaza natwe tukabirungika hakurya. Nabo nyene urumva barashikirwa, na cane cane ko tuba dufise akabirya. Muri Tanzania hariho aborozi b'inkoko, muri Kongo hari aborozi b'inkoko, amafi, mu bihugu vyose baroroye. Rero nta kabuza yuko nko muri Kongo dushobora kubaha bagatwara, nta kabuza ko muri Tanzania twobaha bagatwara. Hose
tukabaha. Ibi urumva ubu bworozi twebwe turaronka n'igihugu kiba kiriko kiraronka. Ikibazo ca nyuma nashaka duheraheze, wavuze ko nyakubahwa niwe yabahaye motivation yo kugira mutangure kiya gihe havuga ijambo ryo korora isazi, ibikogoshi n'ibindi bigiye bitandukanye. Mbega ni giki wosaba nyakubahwa canke leta kugira ishobore kumenya ibintu mukora inabashigikire? Ego murakoze cane. Tubicishije nyene kwano marezo sosio, nyakubahwa umukuru w'igihugu niyatereza akajisho kuri rezo sosio yoba yatugendeye, azomenya yuko aha mu Burundi hariho abapratise ca ciyumviro ciwe yarekura muri 2022. Kandi kubera ko aha mu Burundi benshi batarabimenya, igare ko nta sponsor turaronka, tugeze turonka, urabona inzu zacu ziraciriritse, niyo mpamvu usanga ibintu bitameze bidapanze neza. Rero twosaba nyakubahwa umukuru w'igihugu ko ubwa mbere tubanza kumwemvita akaza kuraba ko twamugamburukiye, na cane cane ko agwana kugira ngo abajene bose ntihagire umujene n'umwe yicara, kuko ivyo gukora ni vyinshi. Niyamara kuza ndabizi neza ko azoryoherwa, agira nico aduterereye mu vyiyumviro no mu buryo, kuko hari ibibazo vyinshi dufise bituma ubu bworozi butagwira cane gose, na cane cane ku kintu co kunguruza imfungurwa zavyo. Kunguruza imfungurwa zavyo urabona bisaba ko tuja ku matere, ku masoko yose. Rero nibi nta modoka dufise ubworozi bwinshi, kugira ngo bugwire bisabwa ko turonka nk'imodoka, imodoka tukagenda kuri Kotebu tukayora bijya bintu bibora vyaho biba bihari, tukaja ku Musaga, mu Ngagara hose, urumva harimo no gusukura igisagara, uko dukenera ibi bintu bibora nyene, tukabizana tukabistoka ngaha. Hariho amarodipe duca dushiramwo bikaboreramwo, bimaze kuboreramwo aba ari imfungurwa vy'ubu bworozi. Urumva niyamara kuhagera agashima iki gikorwa cacu, ndabizi neza ko azoterwa ishema natwe, aryoherwe, bitume atwemerera ibintu vyinshi n'abantu bandi bashobora guca babiboneraho, na cane cane ko uko bigenda vyaguka ariko ubuhinga bwavyo bwo kubihingura bugenda buboneka. Rero turacamuteze amaso, ejo canke hirya y'ejo akaboneka ikiganiro cacu, yibuke yuko mu Maramvya ku G14 hariho aborozi b'amasazi. Turangize tubashimira, tunabasaba ko n'ikindi gihe nitwaramuka tuje kubatemberera canke kuza kungura ubumenyi muzotwakira, muduhe ubumenyi, ndetse mugire n'ico mudufashije mu kuduherekeza muri iyi nzira y'ubu bworozi. Murakoze cane. Ni karibu nejo, karibu n'ikindi gihe. Nimwashaka korora amafi, nimwashaka korora inkoko, nimwashaka korora amasazi, tuzobafasha. Na cane cane ku masazi tuzobafasha, tubabwire n'akamaro ubu bworozi bwa BSF, ni Black Soldier Flower, ubu bworozi bwa BSF tubibutse n'akamaro kabwo ku borozi no ku barimyi. Urumva vyose tuzofatanya. Ni karibu nejo dukorane. Sawa, murakoze. Namwebwe murakoze.